Hello nshuti bagenzi mubandanya mudukurikirana hano kuri ya Misho TV twizere ko mumeze neza hirya nino mu mihingo itandukanye haba hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse abari hanze y'igihugu ni kuri kwa kundi nyine mugerageza kuja kuri account ya YouTube mukagerageza kudukurikirana ku biganiro tubashikiriza bitandukanye haba kuri entertainment ndetse na showbiz tukaja muri sport kugira ngo tubashikirize ibiganiro biba bimeze neza biri ku mwanya kuno mwanya nuko mbona hano kuri micro imbere ya kamera nka hosi presenter inyuma ya kamera hariho Sisi da Silva ariko kurundi ruhande nuko ni ikiganiro gishasha tugiye kuzanira cinkino ico twise Amisho Sport kugira ngo ugerageze kumenya byinshi muri sport duhera hano mu gihugu cy'u Burundi aho tuza kuja no hanze turavuga ku mugabane wa Afrika utibagiye yuko dushobora kuja ndetse no ku mugabane wa Buraya kugira ngo tumenye byinshi biba biko bira trendinga ku mwanya turahera hano mu gihugu cy'u Burundi aho ubona ko rero bageze mu gikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu ni igice ni kimwe cy'umunani gishisha nyuma aho twita 8e de finale ni hagati y'imigwi gitandukanye aho baza kwa bahuza imigwi ikinamu baho ni Coupe du Président igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu gihera kuri za ya migwi iba isanzwe izwi kuri au niveau ya province canke ku rwego rw'intara aho bavuga ngo association de football nuko bigenda mukaza muri yandikisha muri igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu canke imigwi kaza yiyandikisha mu gikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu hamaze kwiyandikisha nuko bakina ico bita premier tour preliminaire bakaza bari barakurakuranamwo habagashika muri za final bivanye n'ukuntu umugwi umwe n'ubundi ugenda wigenza nuko rego shaka no mwanya nakubwiye ko bageze muri 8e de finale canke ikimwe cy'umunani gishisha nyuma aho rero ubona ko imigwi yamaze kuba irangeze kimwe cy'umunani gishisha nyuma igeze muri quart de finale canke kane gishisha nyuma aho rero ni 8e de finale yakinywe gute aho ubona ko ni imigwi myinshi yagiye itanatana ko mu mitwe turavuga ku rande rw'umugwi wa Vitalo yagira atsinda umugwi witwa Ruki yatsinzwe na Rukinzo igitsindo kimwe ku busa aho gwa rukino rwo gusubiza mu rukino rw'ibanze ni Vitalo yatsinze umugwi witwa Rukinzo bitsindo bitatu ku busa hari kuri stade Intwari muri ino ntara ya Bujumbura ariko tugiye ko rero uno mugwi witwa Buhumuza watsinzwe n'umugwi witwa Musongati bitsindo bitatu kuri kimwe mu gihe boneka ko rero Musongati ku rukino rw'ibanze mu ntara ya Gitega banganyije ubusa ku bundi Musongati n'ino equipe ya Buhumuza ni equipe ikina mu cicaro ca kabiri muri Ligue B hano mu gihugu cy'u Burundi ubona wanashaka batari ku rwego rwiza cyangwa performance iteye ubwoba ku buryo yohagarara imbere y'umugwi wa Musongati ariko ntivyabujije yuko ku rukino rw'ibanze mu ntara ya Gitega baza guhagarara imbere y'umugwi wa Musongati mu kunganya ubusa ku bundi ariko gusa nuko bakwereka ico bita experience ubumenyi ndetse n'uburambe mu kazi ni equipe ya Musongati iruka muri confederation ariko bagiye kuba basepye igihugu bivanye nuko mwaka uheze batwaye igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu bikaboneka ko ni equipe gushaka no mwanya iriko iragwanira ikibanza cyuko batwara Primus League y'uno mwaka wa 2021 biza kuboneka ko rero bagiye guhura n'umugwi wa Buhumuza umenyereza n'umumenyereza yitwa Amuri Manirakiza yigeze guca muri equipe yitwa Delta Star ndetse na Fofila PF mu cicaro ca mbere kubigeme ndetse na equipe yitwa Legends Athletic muri 2e division y'icicaro ca kabiri harimo na equipe yitwa Les Elephants iri mu cicaro ca mbere ubona ko yamenyereje inkino zindwi gusa baba baramusezereye nk'umumenyereza yerekanye yuko bari ku rwego rwo hasi na equipe yiwe ya Les Elephants inyuma yaho yarayidugije mu cicaro ca mbere umumenyereza Manirakiza Amuri ari muri equipe ya Buhumuza mu cicaro ca kabiri ntivyakunze yuko baronka umwanya wo kuja muri ivyayibanza bitatu vya mbere ndetse wanashaka ni equipe kiragwanira kudakoroka baraba yuko inkino zitatu canke zibiri za nyuma batoja kuzitakaza kugira ngo bave mu cicaro ca kabiri mu cicaro ca gatatu naco gituma rero ubona ko Buhumuza iyo na equipe ndiko nakubarira byari bigwe yuko biza guhagarara imbere y'umugwi wa Musongati ufise umumenyereza yitwa Jean Dodier Rukundo yahoze amenyereza imigwi myinshi itandukanye no mu gihugu cy'u Rwanda harimo ubona ko gushaka ko n'umwanya umenyereza kuva aho yashikiye muri equipe ya Musongati muri phase retour canke mu nkino zo gusubiza muri Primus League yaje kongereza performance iteye ubwoba muri ino equipe ni equipe ubona ko yatanguye iri mu bibanza 9-10 hariya ariko no mwanya igeze muri vya bibanza bitanu vya mbere iri kirifuza ku buryo inkino zine zanyuma zisigaye hamwe yo zitinda zose ntawe uzi bizoba byabaye kumbure yoshobora gutwara igikombe ca Primus League aho rero ubona ko ni Musongati yagiye guhura n'umugwi wa Buhumuza Musongati mu cicaro ca mbere ija guhura n'umugwi wa Buhumuza uri mu cicaro ca kabiri
Musongati ubusaka ku bundi ku rukino rw'ibanze mu ntara ya Gitega kuri stade Ngoma baza gukina urukino rwo gusubiriza mu ntara ya Ruyigi aho ndetse no mu Rwasa wa Buhumuza usanzwe wakira inkino zabo baza kuba Musongati itsindiraho Buhumuza ibitsindo 3-1 bizakuboneka ko umugwa Musongati uronka amahirwe yo kubandanya mu gice gikurikira cyo quart de finale canke igice ca kane gice ca nyuma canke kimwe ca kane gice ca nyuma nuko bimeze ariko kandi nuko rero equipe ya Bumamuru yanganyije gusa ku bundi nono mu gwitwa Burundi Sport Dynamique mu gihe Bumamuru muri phase aller cyangwa urukino rw'ibanze yatsinze umugwi witwa Dynamique ibitsindo 2-1 mu rukino rwo gusubiza no kubanganje gusaka ubundi ino migwi yose iri mu cicaro ca mbere ariko ni Dynamique mu mwaka uheze yatokanye ibibanza bitanu vya mbere yari imwe muri iyo migwi ariko ubona ko kuno mwaka ni Dynamique wanashaka hamwe yose ingino zine za nyuma ishobora gucikoroka icicaro ca kabiri kava mu cicaro ca mbere ariko nino equipe yitwa Bumamuru nayo nyene iri muri vya bibanza bitatu bine vya nyuma kugira ngo na nyene yaruko itoshobora kuba ikoroka icicaro ca kabiri vyumvikana ko ino migwi yose yakinye nk'igwazagwazanya ariko ubona ko rero ni Bumamuru yaronse amahirwe yo gutsinda ibitsindo 2-1 itsinda umugwi witwa Dynamique aho ni nyuma yaho banganje kandi gusa ku bundi nuko bigenda Bumamuru yacironka amahirwe kubandanya muri quart de finale iza kuba ihambya iyindi migwi aho turavuga nk'imigwi nka za Vitaro nyuma gutsinda umugwi wa Rukinzo turavuga ku bande bw'umugwi wa Musongati nyuma gutsinda umugwi wa Buhumuza turabandanya nkuko rero hari ku munsi wa gatandatu izo nkino ariko rero nuko ku munsi w'Imana rero nuko hari kugenekezo rya 25 abona ko rero umugwi witwa Interstar kuri stade Intwari inyuma yaho wari yatsinzwe igitsindo kimwe ku busa muri stade Urukundo mu ntara ya Ngozi batsinzwe na Message Ngozi igitsindo kimwe ku busa muri Coupe du Président nyene ikino gikombe ndakubari igikombe cyitwa mukuru w'igihugu bace bakino rwo gusubiriza kuri stade Intwari ni Interstar mu gice cyambere batsinzwe igitsindo kimwe baza kugigombora mu kanyuma ariko baza kunganya igitsindo kimwe ku kindi na Message Ngozi ni Interstar mu bibanza vya nyuma kabisa boneka yuko hamwe boto batotsinda inkino zindi zisigaye bashobora kuba bakorwa mu cicaro ca kabiri bagasubira iyo bari baje bava inyuma y'umwaka umwe Interstar ni mu gihe Interstar ari equipe ifise ibikombe 9 hano mu gihugu cy'u Burundi iri equipe ya kabiri ifise amateka adasozwa mu gihugu cy'u Burundi iheruka gusohoka hanze y'igihugu kera baza kuba baserukira igihugu cy'u Burundi mu nkino za Champions League cyangwa n'izindi zitandukanye zituma imigwi y'amaclub isohoka mu bihugu byabo yerekeza ahandi bikaboneka ko rero ni Interstar yari ihuye n'umugwi witwa Message Ngozi ivuye muri Champions League yo ku mugabane wa Afrika ari nayo yatwaye igikombe cyo mu mwaka uheze none umwaka wanashaka iri muri ya migwi itanu ya mbere iri kirifuza gutwara igikombe cyo Primus League cy'uno mwaka mu gihe Interstar yoyo iri kirarondera yuko itokoroka byari bigoye rero yuko Interstar ishobora kuza guhagarara neza imbere y'umugwi wa Message Ngozi biza kubo birangira Message Ngozi ibavana muri kino gikombe cyitwa mukuru w'igihugu Message Ngozi ronka amahirwe yo kubandanya mu gice cya kane gishiri cya nyuma arico quart de finale mu rurimi rw'igifaransa canke mu rurimi rw'ikinyamazo canke mu rurimi rw'ikizungu nuko bigenda ni Flambeau du Centre nayo nyene ni equipe gushaka no mwanya iri mu kibanza cya mbere muri Primus League ubu tuvugana aho ubona ko bageze ku ndwi ya 26 basigaje indwi zine kugira ngo barangize Primus League y'umwaka wa 2020 ushira 2021 nuko rero Flambeau du Centre urukino rw'ibanze nuko Tel Aviv kuri stade Intwari hano mu gisagara cya Bujumbura aho turiko turavuga kuri no mwanya Tel Aviv ni equipe iri mu ciciro ca kabiri nayo nyine ubona ko bitakunze gushaka kuja mu bibanza bitatu vya mbere ariko wanashaka na nyene ikibanza bariko gusa suko gishemeye cyangwa ngo ari na kibi muri equipe yabo ya Tel Aviv baza kunganya igitsindo kimwe ku kindi no kuri stade Intwari mu gisagara cya Bujumbura banganya na Flambeau du Centre bamwe n'abandi bavuga amajambo ati mbega Flambeau du Centre ko ari equipe ya mbere mu cicaro ca mbere ikiri nifuza gutwara igikombe cya Primus League gushaka ko umwanya muri course iheruka gutwara igikombe cyitiriwe ubumwe batsinze umugwa Rukinzo igitsindo kimwe ku busa ku musore yitwa Tuyihimbaze Bibe batazira nako Tuyihimbaze batazira Bibe mbega yagenze gute ko yonganya n'umugwi wa Tel Aviv ariko ubundi abantu bakibagira yuko football atari amajambo football ni mu kibuga nkuko bavuga ati tribunal ni mu kibuga ntajye kuvuga amajambo hirya nino tuja mu kibuga tukaza kuba tuyikorera ni Flambeau du Centre yavuze ati reka dukore icyo bita exploit mu kuza kwakira n'umugwa wa Tel Aviv iwacu tukabereka yuko tubasumbya ikina kiriya canke kure niyo tunabasumbya n'icicaro wanashaka na experience ku bakinyi dufise ni Flambeau du Centre ifise abakinyi benshi bafise nka sezo zitanu zine muri Primus League ariko mu gihe Tel Aviv yoyo ugiye kuraba no muri cacisho ca kabiri experience bafise sikirenga baza kuba batsindwa rero Tel Aviv itsindwa ibitsindo bitandatu byose kuri kimwe itsindwa none mu gwitwa Flambeau du Centre kuri stade Ingoma mu ntara ya Gitega vyumvikana ko ni Flambeau du Centre yekanye yuko ifise experience ndetse no gusatiriza bwiza imbere y'umugwi wa Tel Aviv aho rero zari mu nkino za Coupe du Président turabana n'urundi kintu gwahuje mu gwitwa Limier y'Imumba
Lumiere Mumba nayo nyene yake atsinda umugwi witwa Garage Express bagiye kuba bawutsinda ibitsindo bitatu kuri kimwe. Garage Express yatsinzwe ibitsindo bitatu kuri kimwe itsindwa na Lumiere Mumba. Mu gihe rero Lumiere Mumba muri phase ari mu rukino rw'ibanze yari yatsinzwe na Garage Express ibitsindo 4 kuri kimwe. Vyumvikana ko Lumiere Mumba igitsinda nayo ibitsindo 4 kuri kimwe yaca igira ico bita kunganya ibitsindo na Garage Express bagaca bagira ico bita tirobi canke ama penalty kujya usanga imipira babanza gushira kuri kajya kabongo kari hajya kwa Mukorombone ku mugwi mu kibuga aha mu gace usanga umunyagore ja mu igori kujya bavuga tirobi nibaza ko mu bitahura bakurikirana ivy'inkino hama bakaraba umugwisha kuba ubananya mu gice gikurikira ariko gusa nuko bitakunze ko Tel Aviv nako ni uno mugwi witwa Lumiere Mumba ushikana ibitsindo 4 bico kwiza bitatu kuri kimwe ca Garage Express ariko kubera ko Garage mu rukino rw'ibanze yatsinze ibitsindo 4 bica bituma Garage Express ro mu mahirwe kubandanya mu ikimwe ca kane gishice mu macho kandi final nuko rero bigenda inkino zarabandanyije aho rero ubona ko ku munsi wa mbere hari rero umugwi witwa Lydia Lidic Burundi Sport for Africa wagiye guhera umugwi witwa Olympic Star urukino rw'ibanze nuko Olympic Star yatsinze umugwi witwa Lydia Lidic ibitsindo bitatu kuri kimwe mu ntara ya Muyinga kuri Stade Muco urukino rwo gusubiza rwakinywe ku munsi wa mbere w'itariki 26 Stade Muhari umugwi witwa Lydia Lidic ariko ni equipe ya Olympic Star mu cicaro ca mbere cyumvikana ko icicaro n'ikindi bizakwerekana yuko hariho ico umwe n'ubundi asumbya uwundi nuko imeze rero ni equipe yitwa Olympic Star icinganya igitsindo kimwe kukindi na Lydia Lidic mu rukino rwo gusubiza kuri Stade Intwari ku itariki ya 26 mu gihe rero urukino rwo rwibanze Lydia Lidic yatsinzwe igitsindo bitatu kuri kimwe muri Stade Umuco mu ntara ya Muyinga. Urashaka makuru mashasha meza kandi agezweho fyunda subscribe kuri Ami Show TV amasanamu meza akozwe kubinga budasanzwe L Trending iriho ku bwanyu barindwi mwifuza indirimbo zikozwe ku buhinga bwa none good mixing and mastering Ghana Key Records RTB with the key to success.